Iyi ni Hejuru TV. Tugiye kugaruka ku mugabo ubuzima bwiwe bwabayemwo ibibucane vyinshi. Intwari idasanzwe arwaniye demokarasi n'agateka k'imahazwa. Umutegetsi yavuzwe ko amabi yo guhonyora agateka ka muntu no guhamba demokarasi. Bamwe bamubonamwo igikoko, abandi umurwaneza yitaho abakene. Urupfu rwiwe rwaje giturumbuka ataho rwiteze. Bati n'ubutegetsi bumwiyiciye, abandi bati n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamugandaguye. Avuga ko yoba ari we yarongoye igendereza ry'Uburundi igihe kirekire kurusha abandi. Mu gihe ciwe amabi yose y'igihugu yashirwa ku izina ryiwe, ngo niwe yononera perezida. Ahavuye amabi yarongerejwe ku rugero ruteye ubwoba. Si umuntu yoba arinde. Oba uzi amazina abiri y'iritazirano bagenzi be bamuha ku rugamba ntuze gucikwa. Uwo mugabo mu minsi iheze mu rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni aherutse gutangaza muri sentare nahinyuzwa ko abamwishe batigeze bafatwa. Mbere yanavuze ko nawe nyene igihe iperereza ryarungikwa ku Musaga yaciye ahunga kugira ngo ntiyicwe nkawe. Mu ncamake asa n'uwemeje ko abamwishe barungitswe n'ubutegetsi bongera barakingirwa. Ese uwo yoba ari nde? Tubisubiremwo kubaza ico kibazo. Reka tubahe inyishu. Uyu muntu ni Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Yiswe amazina menshi y'amatazirano, amwe mu yakoreshejwe cane ni muremure na Karebasi. Turaza kumugarukako tumenye ese Adolphe Nshimirimana ninde. Yari umurwanyi wa demokarasi, yari umwubatsi w'igisirikare c'u Burundi, yari umukuru w'igendera yagirizwa amabi menshi cane, ndetse tukaza no kugaruka ku bintu bidasanzwe harimwo n'umutima w'urukundo yagira hamwe n'imigenderanire yiwe na Perezida Nkurunziza. Tutibagiye kandi n'igandagurwa ryiwe ubwo General Adolphe Nshimirimana. Muri iki kiganiro kirekire twabateguriye ntimuze gucikwa n'ivyo bigiye bitandukanye tuza guhereza ku buzima bw'iruhushane bwiwe, nkuko rero abantu benshi babimuzi ko. Turabahaye ikaze. Abenshi bamwita umunyakamenge, ariko Adolphe Nshimirimana yavutse ku wa 12 Nyakanga 1964 ku mutumba Murangara muri komine Gishubi mu ntara ya Gitega. Dosiye yiwe mu gisirikare ivuga ko hari umuhungu wa Simoni Nzobakenga na Terezia Ndenzako. Adolphe Nshimirimana yahunze Burundi akiri muto cane, hatakweza neza imyaka 8 y'amavuka mu 1972. Ico gihe umuryango we wahungiye mu gihugu c'u Rwanda uraheza uba hitwa Muhima i Kigali. Aho niho Adolphe Nshimirimana yize amashuri mato, bandaniriza ayisumbuye kuri Ecole Libre Technique y'Igikondo, ari naho yarangirije amashuri mu 1986. Dosiye yiwe mu gisirikare ivuga ko yari afise urupapuro rw'umutsindo rwa A3 aho arangirije amashuri yisumbuye. Adolphe Nshimirimana yagiye mu gihugu ca Zaire, ubu ni Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Yiga ivy'igisirikare mbere araninjira no mu gisirikare c'ico gihugu. Mu 1993 Adolphe Nshimirimana yaragarutse mu Burundi nyuma y'intsinzi y'umugambwe Frodebu, yaba mu Kamenge quartier Kavumu nomero 4. Ico gihe Adolphe Nshimirimana yari umukozi w'iperereza akora nk'umupolisi muto yagendanira mukuru wa PAFE, ni igipolisi kijejwe imbibe n'abanyamahanga. Inyuma y'iganagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, Adolphe Nshimirimana ari mu bambere bafashe umuheto mu Kamenge. Ico gihe yifatikanije n'uwitwa Pascal Gashira bake batazira Savimbi, Adaruberi Ntawuyamara batazira Dede na Venani Rampeba we n'ubundi batazira Gangi. Mu murwi niwe watanguye guhangana n'abasirikare mu Kamenge, mu nyuma barahava bafatana na FDD ari yatangujwe na Rajabu na bagenzi be mu Cibitoke nk'uko biri mu nkuru ijanye na Hussein Rajabu.
Kuva gitangura urugamba mu Kamenge, abamuzi bavuga ko Adolphe Nshimirimana yamye yerekana ubutwari budasanzwe. Bavuga ko yari umuntu avuga make, arinda cane kandi azi gupanga ibitero. Abo basangiye urugamba bamuvuga ko yari azi kwicisha bugufi kandi akiyegereza cane ingabo ajejwe. Ivyo vyatumye abo arongoye bamukunda cane. Muri iyo myaka yarigishije urwaruka rutari ruke ibijanye n'igisirikare. We na bagenzi we bararwaniye mu Kamenge biratinda, biranka baja mu kibira maze barubaka neza umuhari wabo. FDD wahavuye uhinduka ishami rya gisirikare ry'umuhari CNDD wari urongowe na Leonard Nyangoma. Muri FDD Adolphe Nshimirimana yagiye araduga mu mapete n'amabanga. Bivuga ko yaciye ku ngazi zose z'uburongozi mu gisirikare, ariko hose abamutwara bakamugomwa ubutwari yari afise ku rugamba. Muri 2001 aho Jean Bosco Ndayikengurukiye atembagarijwe mu burongozi bwa CNDD-FDD, Adolphe Nshimirimana yajejwe kurongora igisirikare. Petero Nkurunziza arongora umuhari, Hussein Rajab abandanya ari umunyamabanga mukuru, yongera azezwa n'ibiganiro vya CNDD-FDD na leta. Nyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara, Adolphe Nshimirimana yatahutse mu gihugu hamwe n'izindi ndongozi. Mu 2003 Adolphe Nshimirimana na bato yiwe, bato y'ibiro bikuru vya FDD bacumbitse mu Kamenge mu kurindira ko ibikorwa byo kwinjira mu gisirikare birangira. Kimwe mu bibazo byari bigoye mu Burundi kwari ugushobora kubaka igisirikare gihurikiyemwo igisirikare ca kera n'abari bavuye mu mihari yarwanya ico gisirikare ariyo PMPA. CNDD-FDD niwo wari umuhari wavuyemwo igice kinini c'abarobere binjiye mu gisirikare, naho waciye uronka ibibanza bikomeye mu burongozi bw'igisirikare kurusha iyindi mihari y'abaroberi. Umukuru w'igisirikare ca CNDD-FDD General Adolphe Nshimirimana yagenywe kuba icegera c'umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare c'u Burundi. Muri ayo mabanga yabaye icegera ca General Germain Niyoyankana yari yarongoye ibiro bikuru vy'igisirikare. Adolphe Nshimirimana yinjiye mu gisirikare c'u Burundi afise nimero matricule 661 araheza ahabwa SS ubusa 5. Kuba igisirikare gishasha c'u Burundi carashoboye kubakwa ata nkomanzi, igihugu kibikesha ubutwari bwa General Niyoyankana na General Nshimirimana. Bakurikiranye baremeza ko kumvikana kw'abo bagabo babiri kwakirije vyinshi mu nyuma bakorerwa mu ngata na General Samuel Gahiro afatikanije na General Godefroid Niyombare. Burundi buri mu bihugu bike gufatanya igisirikare cy'igihugu n'igisirikare kivuye mu ishamba vyagenze neza kandi bikarama. Muri ico gisirikare Adolphe Nshimirimana yabandanije kuduga amapete naho yakorera mu bindi bisata vy'igihugu, maze abajenerali majoro muri 2006, mu nyuma aba lieutenant general kugeza aganaguwe muri 2015. Adolphe Nshimirimana ni umukuru w'igendereza yagirizwa amabi menshi cane. Aho CNDD-FDD ifatiye ubutegetsi muri 2005, General Adolphe Nshimirimana yagenywe kurongora ibiro vy'iperereza mu gihugu bita SNL. Ari intambwe idasanzwe, uwahoze ari umukozi mutoyi cane mw'iperereza mu 1993, mbere yuko aja mw'ishamba yagarutse ari we hagaba urwo rwego rw'igihugu. Aya mabanga yarahinduye rwose ishusho ya General Adolphe Nshimirimana, maze ahinduka umuntu atinywa cane mu gihugu. Izina ryiwe risohoka mu maraporo y'isi avuga ihungabanywa y'agateka ka muntu ku rugero ruteye ubwoba. Mu gihe iperereza ryari rirongowe na Adolphe Nshimirimana ryaravuzwe mu bintu vyo kuganagura abanyagihugu, guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu, ubwicanyi ndengerabutungane, guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ubusuma no kwivanga mu bibazo vy'ubutunzi. Ntawoshobora kudondagura ubwicanyi bwakozwe n'iperereza ry'u Burundi mu kiringo ryari rirongowe na Adolphe Nshimirimana. Uburero bukeyi bw'abishwe n'iperereza muri ico kiringo harimwo umuvunjayi Brown Ndarishikanye yavuga ko yari afise vyinshi azi ku bijanye n'amafaranga yavuye mu igurishwa ry'amafaranga y'indege yarerura umukuru w'igihugu Vakos Nganti. Undi hazwi cane ni iganagurwa rya Ernest Manirumva yazize amatohoza ariko arakora ku birwanisho byaguzwe n'igipolisi ariko ntivyashikanwa mu bubiko.
ihanagurwa ry'ababikira batatu b'abataliyano bakorera kuri paruwase Guido Monfort mu Kamenge bazize kuba bari bazi amabanga y'imyimenyerezo y'imbonerakure muri Kiribaho ndetse be n'urudandazwa rw'amagendo rw'imiti. Igitero cabereye kugira abasherezami mu Gatumba cahitanye abantu hafi 40. Ihanagurwa ry'abanywanyi batari bake ba FNL n'inyuma y'amatora ya 2010 mu mugambi wiswe Safisha. Ihanagurwa ry'abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, ubwicanyi bwo bwa mbere bwakaro 2015 ku Mutakura hamwe n'ibindi. Perezida rirongowe na Adolphe Nshimirimana ryarahohoteye bikomeye abahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu Alphonse Marie Kadege n'abandi batari bake babeshewe ko bari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza muri 2006. Ikiringo cose yatwara iperereza, Adolphe Nshimirimana yari yihinduye isentare idasanzwe ishobora guca imanza z'ubwoko bwose akoresheje inkoni no guhohotera abanyagihugu. Iperereza ryaravuzwe kandi mu bijanye n'iturirwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura. Iturirwa ryakurikijwe iganagurwa n'igicwa rya bamwe mu bafise ico boba bari babizi ko. Adolphe Nshimirimana yarananditswe mu maraporo avugwa urudandazwa rw'amagendo rw'ibirwanisho, ubutare, imiti hamwe n'ibindi. Naho yari yagize uruhara ntangere mu kubaka igisirikare gishasha c'u Burundi, General Adolphe Nshimirimana yaravuzwe cane mu gutunganya imyimenyerezo ya gisirikare y'imbonerakure yabera hitwa Kiribaho ndetse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yaravuzwe kandi mu vyo gukomeza amashirahamwe ahuza abasirikare n'abapolisi bahoze bagwana muri FDD bonyene, aho haravuzwe cane nk'iryitwa Club Nonoka ryavugirirwamwo imigambi ikomeye ya politike. Leaders yabonetse cane muri ntwarane 2015. General Adolphe Nshimirimana ariko arabwira abagize Club Nonoka ko atabundi azitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu atari Petero Nkurunziza, aho Perezida Nkurunziza ntiyari bwigere yemera kuvuga ko azokwitoza. Babivuga bose bagirizwa ko ari abansi b'igihugu ndetse bakwiragiza ibihuha bakankwa. Ivyo bikorwa vyiwe vyarabaye kwinubana mu gisirikare hagati y'abahoze muri FAB n'abahoze muri FDD, bityo batera yonona ivyo yari yarubatse neza kiri icegera c'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare. Kw'itariki ya 2 Kigarama 2014, nyuma y'imisi 10 gusa, Adolphe Nshimirimana akuwe ku burongozi bw'iperereza, aratora inzu yuzuye ibirwanisho muri quartier Buterere mu gisagara ca Bujumbura. Ibirwanisho vyavuzwe ko vyari ivya General Nshimirimana, ariko kugira ntiyambare ibarangwa have tumwe ko mu butungane, iperereza ryategetswe kuvuga ko yari ibirwanisho vya SNL. Cari gitangaje n'ingene iperereza ryoja kunyagiza ibirwanisho mu nzu yigenga mu Buterere, n'ingene kandi iperereza ryotunga ibirwanisho bingana ukuraho kandi birimwo ibikomakomeye. Bamwe bageze kuvuga amabi yakozwe n'iperereza rirongowe na General Adolphe Nshimirimana, niho abandi bageza kuvuga urukundo rwa Muranga. Abantu ba mbere bamwikukugura banyagihugu bo mu Kamenge asanzwe yarakoreye nk'umurwanyi. Benshi mu banyagihugu baho baravuga ko ari we yabatabara bimwe mu bitero by'abasirikare. Adolphe Nshimirimana yagumanye imigenderanire ikomeye na Kamenge, ahashinga ibirabo bibiri, hari iwabo w'abantu we n'iwabo w'abasigaye. Yaruhubatse n'ibitaro bikomeye, mbere vyanavura abanyagihugu b'abakene kubona Hôpital Populaire. Abanyagihugu bo mu Kamenge rero baravuga ko hari benshi yafashanije kongera aranabaha imitahe yo gutanguza urudandazwa. Azwi nk'umuntu yari yitwararitse cane abahoze barwana muri FDD basubijwe mu buzima busanzwe, mbere n'abatari bake yababahaye akazi k'iperereza. General Adolphe Nshimirimana azwi nk'umuntu yakunda kwinezereza, naho yari ajejwe amabanga agoye cane y'igihugu. Ibirabo vyiwe vyararamwo imiziki, nawe akayiraramwo agakesha nk'uko vyavugwa n'ababijamwo. Vyarageze ku rugero bamwe mu batwara inzego z'igihugu bavyidoga imbere ya Perezida Nkurunziza, uwo nawe akagira amajanja kumukura bikamunanira. Iruhande y'ibirabo vyo mu Kamenge hari n'ikindi cari kizwi cane mw'irohero, naho bamwe bamunegura ko
bitabereye umutegetsi wo ku rwego rwiwe kwama mu birabo we yavuga nyabona ko yabikoresha mu kurondera amakuru yabo rero bifata ko ari ibiro vy'akazi. Kanatsinda wamusanga akikujwe n'abantu batari bake barimwo mbere abo batanasanzwe ubwoko, bose rero bamuha amakuru ku bintu bitandukanye. Abandi bategetsi bo bavuga ko inyifato ziwe zoshobora kubangamira umutekano w'igihugu, ni gutyo rero havuzwe ingene yoba yibwe amatelefone muri 2014 birakekwa ko vyakozwe n'inkumi zoba zatumwe n'ikindi gihugu. Ibirabo vya Adolphe Nshimirimana vyarahurumbirwa kandi n'abategetsi ko ababona bakeneye ko ababona kugira bagome mu banga co kimwe n'abandi benshi baba bifuza kuronkuzi bafise ikibazo cananiranye mu butungane no mu zindi nzego. Abadandaza bashaka koroherezwa mu rudandazwa abo nabo nyene bari mu bahurumbira ibirabo vya General Adolphe Nshimirimana. Umuntu wese afise ikibazo cananiranye yaraba Adolphe Nshimirimana ubu nawe yafata telefone gusa akaba aragikemuye mu minota 5 gusa. Abamuzi bavuga ko muri ubwo bugenzi Adolphe Nshimirimana atatoranya abantu ku moko, yafasha abantu bo mu moko yose, ariko nta n'uwo kuyobagiza ko ivyo birabo vyavuzwe mu bibanza vyafungirwamo abantu bakanaborezwa igufa. Adolphe Nshimirimana yari atangaje kandi mu kwitaba amasengero, yarakunda kuboneka mu mashengero y'abaporoti ku munsi w'Imana nko muri Eglise du Bon Berger mu Ngagara canke mw'ishengero bita Israel kw'ijabe. Mu mashengero yaboneka ariko arasenga rwose bigatangaza abantu mashengero yaboneka ariko arasenga rwose bigatangaza bangumva ko amakuru y'ubukozi bw'ikibi bukabije. Ikindi catangaza benshi nuko yaboneka mu mashengero y'abaporoti kandi ubundi we yitwa ko yari mw'ishengero rya Katolika ari naryo ikiziga ciwe cahezagiriwemwo ubwa nyuma. Imigenderanire ya Perezida Nkurunziza na General Nshimirimana yari idasanzwe. Kanatsinda Hussein Rajab na Adolphe Nshimirimana nibo badugije Petero Nkurunziza mu burongozi bwa CNDD FDD, aho Honorable Hussein Rajab akuriye ubu burongozi bw'umugambwe. Adolphe Nshimirimana yasigaye ameze nk'icegera c'umukuru w'igihugu. Bari begereye Perezida Nkurunziza baravuga ko vy'ukuri umuntu wa mbere Nkurunziza yubaha kandi yatinya ari Adolphe Nshimirimana. Nta ngingo n'imwe ihambaye Perezida Nkurunziza yafata atayibajije Adolphe Nshimirimana. Adolphe Nshimirimana yinjira mu biro vy'umukuru w'igihugu aho ashakiye hose atamusha abanje gusaba nk'uko bivugwa n'abari begereye Nkurunziza. Ivyegera vy'umukuru w'igihugu niyo bipfunditse ijambo na Perezida Nkurunziza yababwira ko agiye kubanza kubaza abahanuzi, aho yabavuga cane cane Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni. Muntahe twaronse kuri General Guillaume Nabindika yahoze ari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe igipolisi, yaravuze ingene Perezida Nkurunziza yagerageje gukura General Adolphe Nshimirimana incuro zibiri zose bikamunanira kugeza aho Nshimirimana yoba yarinjiye mu biro vy'umukuru w'igihugu agatabura ingingo imukura. General Nshimirimana yaranabujije iyemezwa mu nama nkenguzamateka ry'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika yagerageranwe nk'umukuru w'igihugu, ariko akaba ari umuntu arinda cane ivyavugwa ko Nkurunziza yashaka mukoresha mu kwikurako Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni. Umugambi wapfuye gutyo, ivyo jewe tudashobora no kuvyemeza kuko hari umwe ubutegetsi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu yaje gusaba muri sosiyete sivile ko bakwiyamiriza igenwa ry'uwo muntu, ndetse nabo barabimwangira. Muri Munyonyo 2014 umurwi w'abajenerali 13 bahoze bagwana na CNDD-FDD. Muri CNDD-FDD barandikiye Perezida Nkurunziza ko ategerezwa gukura Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni kubera igihugu cariko cambaye ibara ku bw'amabi yakorwa n'abo bagabo babiri. Tugarutse kw'iganagurwa rya General Adolphe Nshimirimana ari ku munsi w'Imana igenekezo rya 2 Nyandagaro 2015. Ico gitondo hari ibitutwa n'akabeho mu gisagara ca Bujumbura, wamenga imvura ihavigwa ariko nta nima ryakorotse.
igihe c'isaha 2:20 z'igitondo niho imodoka kamyonete double cabine Toyota Hilux yirabura yazanana ibarabara bita Boulevard du 28 Novembre. Imodoka yaje yiruka cane igeze aho ihurira n'iryo bita Avenue Mwambutsa mera nk'ihagarara kugira ngo icikata idugane ya route nationale rimwe rija ku kirabo iwabo b'abantu ca General Adolphe Nshimirimana. Muri iyo modoka General Adolphe Nshimirimana yari yicaye imbere iruhande rw'umushoferi umupolisi yitwa Sanford. Nyuma mu modoka hari hicaye abapolisi bane bacungera ubuzima bwa General Nshimirimana. Kandi nyene nk'isaha 2:25 niho haca haza n'ibindi modoka kamyoneti yera nayo himanukana route nationale rimwe ikirazibira imwe irimwo General Nshimirimana. Ikinyamakuru Iwacu kivuga ko iyo modoka yarimwo abasirikare 6 bambaye ibintu bibanyegeza mu maso be n'amarori manini nk'ay'abagendanira umukuru w'igihugu. Abasirikare bari bafise ibikoho binini birimwo lance roquette na mitrailleuse. Mu kanya isase baba barateye roquette ya mbere irahusha, imodoka ija kugwa imbere ya kabine Medical Cesar ibangikanye n'ibitaro Rwakarede. Baca bungikanya roquette ya kabiri yo ikubita ya modoka iheruye General Nshimirimana ku ruhande rw'imoteri. Mbere y'umushoferi imodoka ikirahagarara, umushoferi baracikanye ku kanya nyene. General Adolphe Nshimirimana nk'ingwanyi yamenyereye rugamba yasohotse mu modoka afise Kalashnikov mu minwe agerageza kwirwanira, ariko ntivyakunze kuko amasasu yamugemye mu mutima aratemba mw'ikaburimbo. Umupolisi bamugenera yitwa Ciza nawe yasanavye ako kanya nyene, abandi barakomereka. Hafi aho rero hariho n'ibiro vya Regideso. Polisi araharira ava yarasaba maze bamwe bateye baca bafata imodoka barahunga, ariko bagenda babonye ko General Adolphe Nshimirimana yamaze gupfa. Uwo mupolisi niwe wa mbere yashitse mu modoka ya General Nshimirimana, Tabarayiziga arayishuka n'ikoti z'imvura sanze muri iyo modoka. Igitero camaze nk'iminota 5 gusa kiba kirahitanye ubuzima bw'intwazagabo ya mbere yatinywa mu Burundi. Inkuru iraheza ikwira Burundi bwose n'amakungu. Iri gandagurwa rero rikaba ryarateye gahinda abantu benshi bagiye batandukanye. Tubakengurukire cyane banywanyi bacu, ndahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro by'imbonesha kuri Hejuru TV. Twari twabatunganirije byinshi kuri Adolphe Nshimirimana. Uyu munsi rero hakaba haheze imyaka ishika 9 agandaguwe muri 2015. Adolphe Nshimirimana yagandaguwe mu gitondo cyo ku itariki ya 2 ukwezi k'umunani 2015. Kandagurwa ryiwe rero rikaba rikirimwo igifungu cinci. Bane bahezagire, turabakunda cyane.